kunyubakira urugo maze ubwire uwo mwana ni wawe ni wa hafi kabisa aje gushasha nyene afite akaza hafi aha nyene mwisi nyene yitwa Deo ayitwa Tracy niko yambwiye ahubwo ndiko ndategura ukuntu no baronde kugira ngo tuje kumuraba tange gahunda imwe ni kugira ngo njibaza n'izina n'igendo sa ngo muvuge Sandra kushimuheba James. Ya dossier ya Etienne iramajanye. Ya dossier. Irabe hariya ko nayibona. Arashize cyarashize nga kuri biro muga. Bose nuko imashini na information. James. Je nane nakubwira burya kenshi cyaza gushikiza ikintu kuri biro. Ugushika ikintu kuri biro uziko iyo formation ibintu bice bijana. Ibintu no kuyibika muri disque dire yindana para gushaka kubika ibintu nuze kuri biro. Nibibi tudosubiye. Bose nuko numba barira. Yarasitse. Na kibazo ko mutima ariko biri cyo kwenda nabizi ko naje nagusanga niyenze gasanga nashize kuri biro. Cyacu bitwaye ama witra. Stop. James. Jwari warushe muga. Usana nakubwiye. Oui. Kusamara bigora rabi. James nawe we James. James kora kazi reke kwigora samara. Yego je. Hari kibazo? Nta kibazo kiriyo. Ariko boss, uwo muntu mwari muberewe kwere. Ariko boss uwo muntu no wahe. Iyo. Izo n'umukobwa. N'umukobwa. Vuba Imana ibishatse mugabo. Ashobora kuzoba umufasha wanje. Je nakubwiye kubera ko kuba tumaze ibisi dukorana wamaze kwa umugenzo. Rero je nakubwiye mu minsi bike Imana yabishaka azomufasha wanje. Bose nukuri ndabashimiye nukuri. Mwari mwagiye bitegereza kugira mwagira ora kazi reke bishingiye byo. Gikuru na kazi. Rero muri ariko nukuri ni sawa nukuri. Atari mugabo abasini ata gusa bisi niyo bariko baragerane mu. Oya we bose kuzi yuko zene senga. Nzobisenge? Iyi nzobisengera. Kora kazi rero. Odi. Karibu. Sawa. Imo. Yewe. Bafashikishi. Narinze ngirire seti y'ibintu. Ketubandiki? Unyandikira ibintu ushaka to murakwandikira. James gira umwandikire bino biro kora je niko nakora niba bagate mu cyane ngabwa ngaka kwandikira. Nagira kwandikira. Mu ntebe James. Mu ntebe mwandikire kojo yo kipetani. Ana wakuri misi na nemo. namahoro. Ani wewe wewe kushorera ke. Sio na ora pe. So ahora. Okay, aho no mani sawa. Mbwa hewe. Mbebo yaza invitation zawe bazandikishije mbwa. Aza invitation mungu. Ariko natsema ndabireka ko hari ibintu bitari bitunganye muri cyo. Natsema ndabireba Okay bana washaka kuzandikisha vyoma karibu cyane. Ndabona hano hawe ni sawa kuri. Nzakuzanira abakiriya mbere yawe. Tuje gusa ngomba kwagura hari project yo gukora ngaho andani mu cyumba. Hari ibintu ngomba gukorera tuzabamenyesha mugabo. Nagorane. Nakwandike nanya sinyamunyarukije James. Sa? Agara ndakubwiye. Bite no? Ni sawa. Meze neza. Ego. Murabanye? Ego nda. Ama hari umuntu akuntumye. Umuntu wahe ndashaka. Umutunzi araha yitwa
Adolphe sinzi ko mwoba mumuzi. Adolphe ndamuzi. Ujya muhungu ugiye kubona mwiyamiye. Sinzi icyo ndondera ko byo. Oya vraiment nawe ntucufatana Adolphe nawe ntuzikora mu bimereye neza. Bana ngiye kubona mwiyamiye ntishaka kumva. Ariko ino munsi ngiye kumwumviriza agasura kumbwira ajya amajambo yo kuyayata je ntidusubira kumvikana. Ibizi ngo tugende uvyanke wavyumvise. Tersi? Sa? Wa. Dash. Sa? Changa. Nichana. Umva. Bonjour. Adolphe amuzi we? Adolphe ndamuzi. Okay. Adolphe yashoboye kuma iwawe. Wrong. Yamenye yambwiye ko akwifuza ko ashaka kumenya. Rekana na Adolphe je yarabimbwiye byose twabivuganye gusa namwankiye kimwe gusa. Namwankiye. Mbeza kubatse. Je ndi wa. Ndi musaza wanje. Ubu rero ndavuga wowe kuvugiritsa. Oyaha, Jason none mukanya ntamwiyumvamo. Bishe bigenda gute? Uzobwira. Je nayi kubaritse. Yanumye nkuko uri mushikanje ndabikubwira. Ariko wowe musaza wanje. We kugeza ubu ntiwarutse ko nkunda Claude. Wokoda agufashije. Claude ndamukunda kandi dukunda igihe kinini. Adolphe nachabutse. Uwakora no bango Claude uhayagize agufashiki. Adolphe afise amafaranga. Adolphe we Adolphe umuyiri gwanze gukora business ziwe. Ko iki umuganya nubwo ubwo bumwe bw'abaturage ngabo ngo Claude bugufashike. Mbiza ubwiye. Uno munsi turi dimanche. Wavyo guca ku munsi wa kabiri. Uzamanyisha ishu ndavuga atari ukuje nawe. Ubwo rukundo rw'agahato ntirubaho ahubwo mbeje ndigiriye nari nzi ko ari ibindi bintu bwirumbarire. Po kari yose mugende. Je gusa nakubariye. Umuvuye Sandra kushimuheka. Bibaho birashoboka. Nyiri bitangaje. Abatangazo. Nibuze ubugezi bw'iwanje aho bahagaze. Sinumbe uzari shimbire cyo guheba Sandra. Uravuga ko ubwegenzi bw'iwawe nanje buhiyamo. Ebane je nta majambo ngeneye. Mazubabari. Umviriza turi kwa Adolphe. Kubivya bigize. Umviriza je nagusabye imbabazi. Kubivya bigize wafise impamvu. Manzu simba. Umviriza. Yari ko ndabwira. Samo mwana yenyemerera. Naziko Sandra bavuye ku murongo. Kandi ntabwo kwigira sura ku ndondora. Mumura bagenzi. Yego. Mugango ndababwira. Kirusha mbere. Niba mukine ko duhuze. Yego. Diana. Muzanye ishuri cyo kuba Sandra ahibana Adolphe. Je chimzo afise je nvari cyiza cyane. No. Gasavye umbabari. Ndakubabariye gute? Mbabarira. Uwo mureke none ye yase kubitahura umugira gute. Sheri kumengo no musimewe neza. Uriza Tristan. Sheri byo nibiki Tristan ryo rivuye he?